Ihiganwa Primus League ku munsi wayo gira 17 umugwi wa Vitalo kiri wa mbere warayutahukanya amanota 3 mu gutsinda umugwi wa Lydia Ludic Sport for Africa ibitsindo 2 ku busa. Igitsindo ca mbere cabonetse mu gice ca mbere c'urukino ku munota ugira 7 cinjijwe n'umukinyi Chabalala. Naho umugwi wa Lydia Ludic Sport for Africa wagerageje gusatira urugo rwa Vitalo, igice ca mbere carangiye ari igitsindo kimwe. Igice ca kabiri imigwi yose ko ari ibiri yagerageje gukina neza, mugabo Vitalo niyo yacironka amahigwe menshi maze barinjiza n'igitsindo ca kabiri. Gusinda umugwi wa Lydia Ludic Sport for Africa ntivyoroshe kuko ari umugwi ukomeye mu higanwa Primus League. Turashima Imana kwa turonse amanota 3 muri kuri iyi match. Ni match ya championnat yari kenewe kuko ni imwe mu equipe tugwanira ikibanza ca mbere. Onge turonse aya manota cyetorosha 15 kubwiryo nindi ntambwe imwe itwijeje ko dushaka kugera imbere. Inkino zisozera umunsi ugira 17 wa Primus League zibandanya uno munsi kuwa gatatu, aho umugwi wa Bujumbura City utahana mu mitwe n'umugwi wa Aigle Noir Makamba, Les Jeunes Athlétiques yakira Interstar.